iki giteramo ca Vestinne na Dorcas ndakibona nguma ndakibona nk'igiteramo kiraho cabaye le 23 décembre 2022 igiteramo ca Redemption Voice bise yangiriye neza concert nguma ndabibona nko kumengo nikijya giteramo nyene nguma mbona umengo kujya nyene jardin public yari yuzuye nabo bazokuzuza gusumba haje umuririmbyi wa gospel kugira concert akarihisha abantu hari abantu batabitahura neza bavuga neza yuko bitari bikwiye ko umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza amana akora concert ngo arisha amafaranga sha birakwiye kurihisha amafaranga niko biba bikwiye ariko bavuga ko mu mana ariko ubundi mu mana niko ubu bakaba baririmba indirimbo mpimbaza amana kije giteramo kije kibanza baba bakirihiye cyo ni cambere ica kabiri birashoka ko wateguye igiteramo atari umuririmbyi nawe akaba yahamagaye bajya Vestinne na Dorcas akaba yabarisha amafaranga menshi cyane bagashikino akabamenya ibintu byose hama akari mu giteramo akariha sound akariha stage bakari ibintu byinshi cyane none kubera iki tumushira mu ruhombo kandi twari gutegerezwa kuriha amafaranga Dramati wenyine ubwiwe yivugiye yuko mu bintu bapfa na Bifes on the floor harimo umwigeme w'umurundikazi umuririmbyikazi Mona Ward bose bakaba bari kuri yo affiche y'igiteramo ca Christopher kizoba ngaha mu Burundi mbega ico kintu naco kuri wewe ucakira gute hamwe usanga ari ivyo iyo show kuri wewe izobisobanuye azoba ari shosho atari umu artiste umwe gusa Bruce Melody twamuronse bikwiye evenement z'uravyibuka yaba VIP yaba concert public yaririmbye umwanya ukwiye pe mugabo ba Doben baririmba kanya gato bakabugarira ibiki urumva ba artiste nyene bamwe bagiye barabugara rero n'uyu unya ariko uko biri kose nubwo twomuronka kanya gato je ngerageje kuraba kweri affiche hariko aba artiste banyabo vraiment One, two, everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. Nagato rero hamunda kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe nagira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show kiganiro kigwa akajyo keza ko kumenya makuru y'abastar ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute kuri kamera uri kumwe na Elfred Carf ni watuma image uyibona imeze neza cyane ni watuma sound uyumva imeze fresh sana umwaka uraheze nibaze neza yuko hari byinshi wageze ko ukwiye gushimira Imana ariko ibyo utageze ko nibaze neza yuko mu mwaka uza uzobishikako byose Imana agise uno munsi rero ndi kumwe n'umwe mu bigeme bari muri entertainment novuga neza yuko ndashaka ko tuyaga byinshi mu vyakozwe muri industry mu mwaka ugira uhere mbega bimeze gute welcome on the mic. Thank you. Ko bien meze neza cyane meze neza ko naswaga lakini urakotse ko naswaga sasa ndigwige novuga neza yuko hari page je nabonye ntatawe ivyo ari byo Shelisa News please desasenga city turaza kumenya mbega nibiki mbega nawe agira iguru kinyamakuru ciwe mbega bimeze gute ariko imbere ko tuja ngaho kwanza ndashaka ndamugiza abakunzi ba Loy TV abakunzi ba Loy TV ndabaramukije cyane ndabaramukije nitwanze Imana Ange Sherissa sandodo mu journaliste kundaryowe cyane ni Yambere ngire mvugire kuri no TV ariko numunezero kuri jewe ndizera ko tuzakuganira byinshi kandi biryoshe kabisa atukini ngaho nyene kuri Shelisa umwaka wagenze gute umwaka ugiye guhera novuga neza yuko haske imisi mikeya novuga imisi dashika na 30 umwaka wagenze gute muri rusange kuri wewe
umwaka wagenze neza cyane vy'ukuri Imana je yankoreye ibirengeye uko nari ndavyiteze umwaka ugitangura hari ibintu byinshi ushira muri gahunda uvuga ati ibintu ndashaka bize bibe ukunyene ndashaka nze ndabikorere ko indoto zanje zishike uyu mwaka nukuri zarashitse ndabona umengo nino misi mike isigaye ndacabona ibitangaza mugabo vyandi byose nari nateguye gushikako uyu mwaka nukuri narabibonye Imana arabifashijemo ndabibona n'umwaka nahuye n'ama challenge menshi atandukanye n'umwaka nabonyemo ibitangaza byinshi Imana yagira nkorera n'umwaka nahuye n'abantu bazima kandi beza n'umwaka by'ukuri naharonkeye ibintu byinshi ndashima Imana nibaza ko mu gukura kwanje niko no bivuga mu gukura kwanje uyu mwaka nutibagirwa mu buzima bwanje kubera narahaboneye imiryango myinshi cyane ku buzima bwanje yugurutse wavuze ati nahuye n'ama challenge menshi cyo nifuza kumenya challenge wahuye nazo zili big ndavuga zikomeye cyane uvuga ati ku ruhande rwanje izi challenge zaraswe kuncinege nizihe muri no mwaka nta jewe ubu challenge maze kwa challenge ngene ntibikinshi intege ahubwo irankomeza hariho nyinshi nta ntoyi nigeze mpura nayo izo nahuye nazo zose yari nini cyane izo rero nini cyane ziba kugira nizazindi nyene nikiraro nyene ucako kugira ngo ushikire ivyo vyiza byose tuba tuko turashima tuvuga ati hariho ibyiza byinshi twabonye nabonye izo challenge iyo zitaba sinari gushika ku vyiza no musi ndiko ndabona donc zirahari nyinshi abantu bakugwanya musanze mukora n'akazi kamwe bakakugwanya uko bashoboye hari ibintu byinshi nyene duhura navyo byinshi cyane vraiment ariko byose biraza bigakorana hamwe nagire n'abantu mwese mugerageza kugira ngo mutugwanye mutumerere nabi nukuri nta kabi kanyu oya burya mudahari natwe twashika kure ariko rero igihe cyose uri kurakora inabi wiyumvire ko ataco bizokumarira nta na kimwe ahubwo ujya nyene wibatse kuri kurakora inabi uri kumugirira neza burya ya kabisa ni niwe tuza kugaruka ko neza novuga neza yuko bakuzi ba Loy TV hari challenge umuntu ahora nazo mu buzima ugasanga hari abantu bifuza yuko agwa ntavyuke kugira ngo aba nabo babandanye niwe tuza kugaruka ko ni n'ibintu tuza kuyaga cyane makino kiganiro novuga neza yuko ndi kumwe n'umuntu azi cyane industry novuga ko hari byinshi nawe azi muri no industry ya desa ya +257 niyo mpamvu na muronde kugira ngo tuyage byinshi ariko tukiri ngaho nyene turacaga ku buzima bwiwe muri uno mwaka byagenze gute ku ruhande rwiwe ariko je ndashaka kumbwire ikintu cagushikiye kikaguca intege uko nibaze neza yuko challenge hano challenge iza ugasanga ebani hakwa kugusiga wavunise ikintu kimwe gusa vraiment charge kiranshikira gushikaho numva umengo iyi entertainment no kuri no ivamwe burundu ndibuka ko naramaze hafi 2 mois oya ukwezi kumwe gusa sha ntashira kuri start attack na kimwe shirako ukwezi kose yego ata stati shirako yego kandi abantu bamenyere nkunda gushirako ama stati bakamenya bishasha baravye stati zanje nta kintu na kimwe ama platform yose ni kuvuga ku muntu atari hafi yanje w'inshuti yanje abari kure yanje ntibamenya shahisari mu biki ico gihe naramaze n'igihe ntari ko ndakora akazi ndibuka ko bari kwanza ukwezi kwararenga kuko naragwaye ukwezi kurenga naragwaye petete ko bari bampaye ishano kuko kwa muganga nta kintu na kimwe bantora ndagwara kugeraho numva umengo entertainment no iheba kuba waragwaye ku ruhande rwawe bibaza yuko byavuye ku bantu bari muri industry y'u Burundi abo mukora akazi kamwe bibaza ku ruhande rwawe ko byari byavuye ko nibo nyene byavuye ko kuko hariho abantu banakugwanya bakabikubwira hakabaho n'abandi bakugwanya ntibabikubwire jeho rero hari hababimbwira mukora akazi kamwe bari muri no industry bavuga ati ebana titwe turakwanka bakubwira gute bambwira ngo baranyanka barambwira amajambo nyene cyane intege nta hantu nta muzigera ushika mu buzima bwawe iruhande y'ivyo nta tuzogerageza tukugwanya uko dushoboye umuntu amaze kubwira ijambo kuri telefone cyangwa face to barabimbwira kuri telefone barabimbwira tuzogerageza tukugwanya ego donc
umuntu amaze kukubwira ijambo nk'iryo hama uragize ikibazo uragwaye uragwaye igihe kitari gito kwa muganga nta ngwara n'imwe yagutoye hama barakubwiye ko baguhaye ishano igisigaye n'igiki ucumenya ati nta rubanza ngene cire naka mugabo uko biri kose ndikeka ko ari naka yoba yarabikoze so nta muntu umwe ngire njije mugabo ivyo bintu byanashikiye ndumva yuko entertainment no ivamwo vraiment hama kubera ari ibintu bindimwo biri mu mutima sanga nyene nabisubiyemwo hama ndabikorera ko haje nyene ayo ma challenge yose umuntu ahura nayo kugira ngo atwigisha adukuze muri byose mu vyiyumviro mu bwenge kabisa ariko nibaze yuko nivyo vyabaye hari nivyo ushimira Imana nibe ibintu ushimira Imana uvuga ati kabisa uno mwaka ku ruhande rw'iwanje kabisa Imana yubaho ibyo byose byabaye byose ndabishima Imana ndabishima Imana hajya nyene irabona ibidushikira kandi n'ijambo ry'Imana ravuga ngo nta cyabagerageje kitari cyo kwihanganira donc ikintu cyose kidushikira cyarinze gitumbera kuri wewe ni kuvuga umutima wawe ivyumviro byawe ubwenge bwawe umubiri wawe byose urashoboye kuvyihanganira rero ndashima Imana ko amaye kuvyihanganira ndashima Imana ko byabaye bige nyine iyo bitaba simbageza ngeze uno muzi kuko ayo ma challenges nagenda hura na imisi yose iyo muhuye na challenge inyuma ya challenge maze guhera ndatambukira ku yindi ntambwe kandi iri hejuru cyane so urumva je ku ruhande rwanje nukuri Imana ibihere gucubahiro ndabishima Imana ibyabaye byose ivyizi bibi byose byaje kugira ngo binkomeze nivyo bingejeje hangeze uno musi kabisa nuvuga neza yuko wahorana mu gihugu cy'u Rwanda turaza kubigera kwa ko ndabizi amakuru tuba tuyazi wagiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko embeko tuja kuri industry yo mu Rwanda ndashaka kwanza duhere kuyo mu Burundi ku ruhande rwawe ugiye kuraba uno mwanya industry y'u Burundi woyisigura gute aho umuntu avuga neza yuko uzi vyishi nk'uno muziki uza amakata menshi abera muri industry y'u Burundi mu Burundi base turayizi kandi turashoboye turafise impano nyinshi kandi zirenze vraiment turashoboye nukuri haba abamenyesha makuru umwuga turawuzi abaririmbye abartiste abaririmbye turafise impano turashoboye kuririmba abakomedie turabishoboye abantu abari bo bose aba MC turabishoboye gusumvya mu Rwanda ariko mu Rwanda baraturushije amafaranga money badusubya amahera ego kandi natwe tubasumbya impano twe tubasumbya impano nabo bakadusumbya amafaranga hama mu Rwanda baraturushije marketing kudandaza ibyo bakora ego baraturusha kwidandaza mugabo byose birafatiye ku mafaranga mugahagiye nyene kugira ngo amafaranga yashikire nuko ubuzi kwidandaza donc igituma nabo bageze aho bageze nuko hari ikintu baturusha nuko kwidandaza hama ikindi naco internet network baturusha vraiment ni naco gituma wewe ushaka guposta ikiganiro cawe ku mwanya ugasanga biragoranye byatevye kubera internet donc hari ibintu bimwe rero bigorana tudashikira ku mwanya twashaka ugasanga biragorana nivyo je nabonye itandukaniro riri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ubundi impano turazifise vraiment ugiye kumviriza umwemsi w'umunyarwanda n'umurundi urabona itandukaniro cyane ugiye kumviriza umukomedi w'umurundi n'umunyarwanda urumva itandukaniro rinini cyane sivyo gusa n'abaririmbyi muri rusanga abanyempano kabisa impano abarundi turi nazo n'abanyarwanda barabishingira intaye kameme wavuze ati abarundi kintu tubuze amafaranga tukaba tuzi neza yuko impano ijana amafaranga mbega mu Burundi nko mu entertainer ubona aho kogwi kugira ngo impano zacu wavuze ati turafise impano haba ku muziki turafise impano haba ku mpande zose uravuga ati talent zirahari kandi ziri big gusumbya no mu Rwanda ati kintu habuze marketing ati marketing nayo niyo ya mafaranga mbega ubona habuze iki kugira ngo impano zo mu Burundi nazo zizana amafaranga mu tuzi neza yuko impano arizana amafaranga ikintu kibuze ni ya marketing abagabanya amafaranga barahari b'abarundi barahari mugabo ntibaratahura yuko umuziki wacu utunga umuntu umuziki wacu urimo amafaranga ntavyo baratora neza donc ni ya marketing badashoboye n'abo artiste bacu ntibazi kwidandaza kugira ngo babanye amafaranga bonye n'ubwabo bashobore kwiyumvira ati ujya mu artiste jengire ndamutemwe inoti zanje hamaze ingaruka ko zigwiriye donc jewe ikintu mbona cokogwa niki abanyamafaranga mumenye ko umuziki urimo amafaranga
bimwe avuga ngo umuziki n'amafaranga urimo none kudutunze uradutunze kandi turabayeho abartiste uzi wegeranye abartiste 5-10 ubabaze utunzwe niki uzokumva ko atari umuziki batunze bisigura urimo amafaranga mugabo ayo mafaranga nyene uyarondera gute kugira ngo ashobore kuza kandi menshi hama abanyamuziki abartiste abaririmbyi muri rusangi natu tumenye kwidandaza ukwidandaza harimo ibintu byinshi uburyo ubayeho uburyo utambuka uburyo uvuga uburyo platforme zawe uziduza pore biyo byose birimwo kwidandaza so tumenye ukuntu twidandaza hama kugira ngo dushike kure hama igihe cyose mu buzima habaho abantu batubera akarorero abo nyene abari bo twigira ko ibintu byinshi bifatanye na za mpano zacu tuzoshika kure nayo bundi wigungiye ko ngo ndafise impano ndashoboye gacuga umuryamne mu gitanda nta kintu na kimwe uzovamo wavuze ati ikibuze no kwidandaza ariko cangaruka kuri iki kintu kujyana hagati y'abaririmbyi biravuga yuko ari byo bituma abanyamitahe ndavuga abanyamafaranga batabashora amafaranga akarorero Bifeso on the floor na Dramati uno munsi navuga neza yuko ntibariko barahuza bivanye n'ibinabiriya umwe yavuga ibi undi akavuga ibi ariko hagati yabo nibo bazi ukuri ariko ico twe twabonye nk'abantu bakurikirana hafi umuziki niko batariko barahuza mwino minsi bigaca bigaruka rero bakavuga neza yuko bijya biri mu bintu bituma abanyamitahe batabashora mu mafaranga ko bavuga ati nabo ubwabo nta rukundo bafise mbega ico kintu cyo kivuga kwiki jewe ico ndabivuga ko mu banyamuziki mu Burundi turakundana cyane cyane abartiste nanje kare ntavyo nahora nemera muga nasanze dukundana hama bijya byose tubona kuri social media bijya byose tubona kuri social media bigaragara burya si byose ari ukuri hari igihe aba ari showbiz ariko bijya biri kandi bijya abafana nivyo mwikundira ndibuka igihe kimwe nigeze kubona yari l'année passée 2022 muri evenement yabaye le 30 kuri stade Intwari ndibuka iyo evenement yarahuza abartiste benshi b'abarundi harimo Big Fizzo hamwe na Satbi nagiye numva abafana nari nyene mu bafana nza numva ngo sha ngwira ngo ibintu bigiye kubiye ngo showbiz igiye kubiha kubera gusa bahuriye kuri stage Satbi na Fizzo bagiye ngo ko bagire bahuze genre byabindi byo kudahuriza ku ma social media byari bihari mugabo abafana bavuga ati aha rero ngaha barasubiranye aha rero bigiye kubiye donc hari abafana babikunda mugabo bijya byose tubona kuri social media nakana bafitane beef biraryosha showbiz nta ngorane bibandanye kimwe gusa hagati yacu dukundane ntitugirane nayo dukundane hama kuduza showbiz ni ibintu bisanzwe vraiment ariko kiye kintu naco icerekeye Bifeso na Dramati basivyo bapfa ni nkuko je naho twogira ivyo dupfa mugabo erega nyene nibaza ko beef iramara igihe hamigahera umugani wa Dramati ivyo bapfuye ni byinshi ntawo binjirira cyane mugabo ivyo byose bapfuye kizima atamigambi hari yo kwicana niba bandanye baryosha showbiz tu hari abantu twibaza ngo barankana tukaraba kuri ku ma social media mugabo gasanga nta gwango rurimo abanyamitahe by'ukuri ni dushira imbere bajya nyene burya nimba ubona hagati ya Bifeso na Dramati ukibaza ngo hariho beef ukeneye gushigikira Dramati ukamwegera wowe uko umushaka niko vyogenda kizima uburyo bwawe bwa buriko buragira ico bukora kuri Dramati donc ntiwitwaye ngo afitane beef nabanaka ngo arankana nabanaka nta muntu akundwa na bose twese dufise abantu batwanka birabaho hari n'igiteramo navuga neza hamaze gusoka cover yabo sinzi ko ari ukuri ariko ni cover navuga iriko iravugisha abantu amajambo menshi ni cover iriko Christopher hakabako na Bifeso on the floor hakabako na Mona Warda hakabamo na Dramati murazi neza yuko Dramati wenyene ubwiwe yivugiye yuko mu bintu bapfa na Bifeso on the floor harimo umwigeme w'umurundikazi umuririmbyikazi Mona Warda bose bakaba bari kuri yo affiche y'igiteramo cha Christopher kizoba ngaha mu Burundi mbega ico kintu naco kuri wewe ucakira gute hamwe usanga ari ivyo iyo show kuri wewe izo bisobanuye
azoba ari shosho azoba ari sho na sho ahubwo noca nshimira umuntu yateguye ico giteramo ko yiyumviriye guhuza abantu bose ni ibintu bitesa ni ibintu urumva abantu bose baca bashuhira naba bafana baca babishuhira nyene reka nje kuraba ibintu ibigire bibere kuri stage so je kuri je cyo no bivugako ndakeje Simplice siwe yatumiye Christopher ndamukeje kuba wari yumviriye aba artiste bose ugira bakoranye hamwe kuri stage kabisa ni bon je ndabishimye cyane ani na konseri abantu benshi bari bazi ko Christopher azoyikora ari umwe bega kajya kantu ubona kara gatwiko keza cyane ntiyari byiza nta Nagato ntiyari byiza nta Nagato pe hajya kandi ntibyari gushoboka iyo byagenda kujya nta bantu yari kuronka niko biri haravuzwa amajambo menshi mbega wibaza yuko kuba yaciye ashira kabo batatu ari kubera amajambo yavuzwe cyane kurande gwa wibaza ko haciye yaboneka abo bandi baririmbyi mu gihe afishe twabonye yo bariyo ku ruhande rwawe wibaza ko yoba yabitewe n'iki sha ku ruhande rwanje nibaza ko byari mu mipango yiwe kuva kera ahubwo igihe kitari bwagere cuko yerekana aba artiste bandi niko je ndavyibaza mugabo ntiyari nawe ukoresheje ubwenge vraiment urumva ko gukoresha umu artiste umwe je sinzi nibaza ko n'igihugu cacu nticokwemera gutanga urusha go gukora igiteramo umu artiste umwe naho nyene atari umurundi oya sinibaza vraiment igihugu cacu burya barakunda umuziki barawushigikira nabo nyene baravyumvira ko iki giteramo tugire twemerera uruhusha ubu kuko nta kintu na kimwe ushobora no gukora ataruhusha nta na kimwe nawe baravyumvira ati iki giteramo tugire dutanga uruhusha mu gihe ari umu artiste umwe naho nyene w'umunyamahanga nigiki tuzokwinjiza ngaha mu gihugu cacu baravyumvira ko jero nibaza ko hajya bari bakiriko barabikorera ko ikindi naco twese turaba promoter umuntu ategura igiteramo arashobora kuvuga ati urazire tubikorere ko tubanze twerekana umu artiste umwe gusa akaroni nka evenement ya Vestinne na Dorcas abandi bantu turabona n'evenement nizo igenekerezo rya 2023 inyuma ya show ya Kigingi urumva nta bandi bantu turabona mugabo sinibaza ko azo bari babiri gusa uko biri ariko hariho aba artiste nzi barimba gospel nzi bazoba barimo ariko nanje birantangaza kuba batarakora afishe bariko haracari kare Ojara muri ditwagane yambwiye ko azoba arimo atariko ntibiraba official urumva neza yuko haracari kare abantu bose nyene baba bafise uburyo bwabo bashobora gukorera promotion ibikorwa byabo nyene baba babona ati twobikora uku mugabo ku ruhande rwanje ndabona ibintu vya le 23 n'ama evenement hari ni menshi ndabona nyene umengo bariko baraceka guhera ari show amashow ni menshi cyane hari ama evenement menshi gose ku ruhande rwawe kuza mu Burundi kwa Christopher navuga neza yuko numwe mu baririmbyi bakundwa cyane n'igitsina kobwa bivanye n'indirimbo ziwe bivanye no ko ari indirimbo ziwe bivanye n'amajambo ari mu ndirimbo ziwe imbere ko tuja kuza kwa Vestinne na Dorcas mu Burundi reka duhere kwa Christopher Muneza kuza kwiwe ngaha mu Burundi ku ruhande rwawe nk'umwigeme yo konseri wumva ifise power nyabaki muri no industry y'umuziki w'u Burundi aririmba neza twari tumukumbuye aheruka ngaha mu gihugu cacu kera ni umu artiste w'umubanyi mu gihugu cy'u Rwanda turamwishimiye ndizera ko kandi afise abantu bamukunda benshi afise abakunzi b'abarundi arimba bien abakobwa bakunda abantu barimba neza arimba neza mugabo uzobibona ko atari abakobwa gusa bamukunda gusa cyane ni nka kujya bavuga kuri Doben warabonye ko atari abakobwa gusa ariko bari bahari cyane akundwa n'igitsina hari abaririmbyi usanga bivanye uko baririmba ndavuga nka Meddy ndavuga Doben ndavuga Christopher kenshi abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda bakundwa n'igitsina kobwa abaririmbyi benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda bakundwa n'igitsina kobwa ni kuye mpamvu wibaza ko ari kuye mpamvu je rero byo nta nivyo nkunda kubona nukuri kw'Imana nivuga ngo akundwa n'abakobwa ngo aragirane ntavyo nkunda kubona ariko abakobwa barakunda abantu baririmba n'ubundi baririmba neza bisubira ko nawe ukunda abantu barimba neza
nawe urabakunda navuze urakunda abantu baririmba nabi urisi yo shaje ndakunda abantu baririmba neza vraiment kuko uyundi uririmbye bien ndasanga namusozi yanje yakorotse bisigura ko nkunda umuziki mwiza tu bisigura kuzorera kuri show ya Christophe biravana ntabyo ndamenye birashoboka kukarira birashoboka kuko hari igihe mporandira abartiste banirimbye vraiment nisangana warize umva rero kuri show ya Christophe umva ko azorira shobora no kutajayo nta ubizi shobora no kujayo ukarira cyangwa ukajayo nturire byose birashoboka mbega kuza mu Burundi kwa Vestinne na Dorcas novuga neza yuko ni incuro yabo ya mbere bazoba baje ngamwe gucacu cyo Burundi yego bajya abana none kumenga barakundwa sana mu Burundi iyo show barakundwa cyane pe cyane umuntu yabiyumviriye vraiment uwo muntu no mu createur ntiwadeswata oya uzobibona vraiment iki giteramo ca Vestinne na Dorcas ndakibona nguma ndakibona nk'igiteramo kiraho cabaye le 23 décembre 2022 igiteramo ca Redemption Voice bise yangiriye neza concert nguma ndabibona nko kumengo nikijya giteramo nyene nguma mbona ngo kujya nyene jardin public yari yuzuye nabo bazokuzuza gusumba haje kuko ndakwibutse ko citabiriwe na James na Daniel abarimvyi bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda barimba gospel nabo nibo bari rero nguma mbona umengo ni kijya giteramo nyene cyari kiryoshe ko umuntu arahari hari haryoshe cyane abantu bari bahari benshi hajya abantu ba gospel bakunda gospel ni benshi cyane ariko rero ngaruka kuri iki kintu hari abantu benshi bakunze kuvuga yuko indirimbo mpimbazamana bitari bikwiye ko bagira concert ngo barihishe ku ruhande rwa byo bintu bisigori ku ruhande rwa mu Mana nta mafaranga kumva amajambo y'Imana nta mafaranga bisaba ni ku buntu ati mu Mana ni ku buntu bega umuririmbyi wa gospel kugira concert akarihisha abantu hari abantu batabitahura neza bavuga neza yuko bitari bikwiye ko umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana akora concert ngo arisha amafaranga birakwiye kurihisha amafaranga niko biba bikwiye ariko bavuga ko mu Mana ari ubundi mu Mana ni kubuntu bakaba baririmba indirimbo mpimbazamana kijya giteramo kijya kibanza baba bakirihiye cyo ni cambere ica kabiri birashoboka ko wateguye igiteramo atari umuririmbyi naho akaba yahamagaye bajya Vestinne na Dorcas akaba yabarisha amafaranga menshi cyane bagashikino akabamenya ibintu byose hama akari mu giteramo akariha sound akariha stage bakari ibintu byinshi cyane none kubera iki tumushira mu ruhombo kandi twari gutegerezwa kuriha amafaranga kugira ngo habe amafaranga yinjira muri uwo muntu yateguye ico giteramo habe amafaranga yinjira mu kigega ca leta habe amafaranga abo artiste bagenda navuga ati twateramije abantu noneho turatahanya akantu akabahasha hama habeho n'umunezero bawutanga ukwiye mu bantu mu bafana show ya Daju isobanuye iki kuri wowe ikiya bishobora amajambo menshi no vuga neza yuko barashushe biteye ubwoba je nguma nibonera udufoto hari abantu ngo hari amafoto nabonye abantu baryamye nyene umuntu aryamye impuzu ziri ngaho impande yiwe kuvuga si wabona amasaha arageze sobona masarageza ariko ikintu gica kintangaza ni kimwe show ya Daju hari ibintu bimwe twagiye turabona bihinduka ubundi nje nimba nti hands narigeze kubona ikintu ko azoteramisha abantu miss 2 Lowitiro nef ariko bikaba uno munsi tukaba tubona affiche zasohotse zitandukanye ziba itarike imwe uno munsi itarike 8 kandi ni affiche zitandukanye hariho affiche za VIP affiche za concert public urumva nyene ko biri bizarre mugabo bamwe twabitahuye je narumvise bamwe bambwira abari hafi cyane ya kino giteramo bavuga ko nawe yarasanzwe kubisanzwe basanze afise indi concert muri Maroc rero iyo concert bisaba ko adakora imisi 2 ngaha mu Burundi no kuvuga araheza guteramisha abantu hama agende gukora concert rero arico gituma bakoze VIP bakora na concert public bazikora umunsi umwe mugabo ku ruhande rwa ncono bivuga ko nyene haraza kuba hakantu ko kubipa abafana
muri gaco uko bari bamushaka ntibabe abariko bamuronka ni kuvuga bamuronka kanya gato cyane aririmba mugabo niko biri umustar nyene niko biri abartiste benshi vraiment atari umartiste umwe gusa Bruce Melody twamuronse bikwiye evenement z'uravyibuka yaba VIP yaba concert public yaririmbye umwanya ukwiye pe mugabo ba Doben baririmba kanya gato bakabugarira ibiki urumva abartiste nyene bamwe bagiye barabugara rero n'uyu unya ariko uko biri kose nubwo twomuronka kanya gato je ngerageje kuraba kweri affiche hariko abartiste banyabo vraiment nabo bashobora kuduha umunezero ukwiye b'abarundi hariko Fizo hariko Ala Flo Vania Ice Mona Warda Emerson hariko ba Vishulov muri VIP hariko nabandi ba artiste Vishulov narabonye n'umu DJ umunyarwanda DJ Brian nawe nyene araza kuba hari DJ Isa kuva muri Runtown DJs nawe nyene araduteramisha sha antuka zoba ari show vraiment kandi en plus turi Friday abantu muri ko muradukurikirana agenda mwiryohererwe shaire ubuzima ni buto ariko ni na show novuga Fizo ariko iravuga ko ashobora kuyaha amafaranga make ni na Fizo novuga neza yuko yaciyanika kuri stati ni na Fizo yanditse kuri stati avuga ati nahawe amafaranga menshi kurutana wewe wiyumvira aho yaciye ashirako emoji y'agatoki bisigura ko hari umuntu ari karabwira abantu benshi batakibaza yuko ari Sadbi nabivuga neza yuko ari mu bantu bahamagawe kwitabira kiya giteramo akanka bivanye no guhabwa amafaranga make birashoboka mwuga uwari wose mu kintu caco cose abantu umuntu wese ni wa responsable yawe nyine nanje turashaka kuba dukora akazi kamwe hakaza umuntu ati agatumbera no kuri je wanashima gatangura jewe ni nka kujya bavuze kidumo yavuze ati bamuha amafaranga ngana ukunda vyanka urumva ni nkuko bamutumbereye ko aravuga ati wapi kabisa hama baratumbera kuyundi avuga ati sawa canke baranamwongerereza nta ubizi vraiment ubundi jewe ibintu vy'amafaranga n'abartiste bacu hajye nyene ni n'umartiste wari wose birashoboka ko Dramatiyo nk'amafaranga menshi bo amafaranga menshi cyane menshi bivanye n'ukuntu we nyene yihagazeko ariko ugasanga Big Fizzo bamuhaye make na Karo dutanze donc umuntu wese nyene bivana nawe nyene bivanye n'ama principe yiwe rero birashoboka ko Fizzo bamuha amafaranga menshi hama Satbi ntato ndabizi ko vraiment ko babaramwiyumviriye ko nta kintu na kimwe ndabizi kuko burya ukuri tuguhabwa nyene kuri bajya nyene ya kabisa mbere ko turangiza kwanza ndashaka kubwire mu misezi waragiye mu gucu Rwanda anovuga neza yuko hari benshi bibaza yuko utazogaruka mu Burundi hari benshi bibaza neza yuko ugiye gukorera industry iyo mu gihugu cy'u Rwanda mbega ku ruhande rwawe warugiye gukora iki mu gihugu cy'u Rwanda naringiye mu kazi nukuri sinaringiye kuryoherwa kuko nta muntu agenda kuryoherwa land naringiye mu kazi gahuye nyene n'ibyo nsanzwe nkora nyene ego nta bindi birenze naringiyemwo kandi birafatanye na industry y'u Rwanda nyene nibyo naringiyemwo hama kazi karaheze hama ndatamira iwacu hama gasuye kuboneka ngira ngo nzosubirayo akazi nyabaki den uvuze akazi twa dusanzwe ko ngaha mu Burundi usanzwe uri umunyamakuru mbega mu Rwanda wari gukora ibiganiro uvuze ati nagiye ku kazi kuri jewe ncarumva kumenga wari gukoresha ibiganiro ndavuga abarindi bo mu Rwanda abakinya mu cinema abakinya mu comedy akazi barugiye gukora nakazi nyabaki sinaringiye gukora ibiganiro ahubwo iruhande yo kumenyesha amakuru ndakora promotion ibintu n'abantu donc ndashikana kure ibintu abantu bakeneye ku bintu byamenyekana ndabafasha mu kubimenyekanisha rero nivyo byari binjanye mu Rwanda birashoboka ko hari abartiste naringiye kugira kuduza izina ryabo mu Rwanda canke ibindi bintu mugabo nakazi ka promotion kari kanjanye hama si promotion gusa hariho no kwiga ndavuga abarinzi makwaye mu Rwanda n'abantu nta muririmbyi n'umwe je twakoranye kiretse abo tuzi nanye twarahuye turamukanya turicara turasangira bon ko matavya akazi vyari birimwo n'abagenzi babandi urumva ushikiwa ukababwira ati ndi muhira
turamukanye dusangire nibaza ko ntone ndavuga amazina ariko n'abagenzi tu nta byahatari byabaye yari gusangirira hamwe ariko ahanini ikintu cyari kinjaye mu Rwanda ni gukora akazi k'abantu ndafasha promotion kubashikana kure kwa abartiste ndabakora promotion abantu basanzwe baronga ama entreprise atandukanye ama entreprise ndakora ama promotion ibiteramo ndabikora promotion ibintu bigiye bitandukanye donc hanini nivyo vyari binjanye hamwe no kwiga kuko burya hajya nta kintu na kimwe nige nafata nka gito igihe cyose mba niteze ko amaso yanje ivyabona aza kwiga byinshi by'amatwi yanje aza kwiga byinshi amaze kugira ico yumva kandi naraha donkeye ubumenyi byinshi from kabisa kandi ndagushimire cyane nibaze neza yuko waduhaye umwanya akabwira ati merci beaucoup akajambo ka nyuma bega abafana bawe uno mwaka ugira utangure bitega iki bitegeshe risameze gute ariko imbere ko turangiza ndashaka kumbwire ibya Shelisa News President Sasenganishet bega ugira guru kinyamakuru cawe bimeze gute kuba kunzi muri ko muradukurikirana cyane ndabashimiye ko mwafashe n'umwanya muradukurikirana hanini ikintu nababwira kano kanya evenement ko ndakora promotion ya Kigingi ni evenement yitwa one man show nkwenza nanje ni evenement ya Kigingi itekanwa kuba igenekezo rya 22 ukuri kwezi nyene uyu mwaka nyene azoba ari Belvedere Kiriri niho tuzoryohererwa hama Kigingi arahari kubwanyu kugira ngo abaryoshe ndazi ko abantu benshi muri ko muradukurikirana Kigingi vraiment muzi kandi mu mufana kaze cyane kwinjira n'ibihumbi 100 muzoronka ko kuno nako gufungura hama tunezerwane ikindi naco Shelisa News 257 ni platform yanje umuntu adafise nimero yanje ashaka kundonkako hama ashobora kugutangaza amakuru nyene amwe akenewe ego nta birenze vraiment ivya TV yanje no musi nimba hari TV nkorera ko yabandi foko muri kazoza nanje nikorera muganzo bamenyesha vuba muzobimenya merci beaucoup wakoze nako nyumvirako gisukuzo wa TV reka ndagushimire cyane ndakwibuza gukora subscribe kugira ngo uzurabona professional interview jewe kurumva ngaha my name is radio kuri kamera bari kumena Airfed Carf niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane nibaze ko twayaze byinshi wumvisemo byinshi ibyo tutayaze nabyo nibaze ko tuzobiyaga ubukurikira we love you so much my name is radio this is tubabwiza ukuri show we love you so much ciao ciao peace Lloyd.